Zina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Horana amaboko yongera horane nawe. Nyakubahwa mwese abasaseredoti, bashingantahe, bapfasoni baruka muri hano, twazanywe n'umugi guhambaye cyane muhigwa mweranda ukwegurira Imana ino sengero n'ibirimo byose. Umugi mweranda kuko dusaba Imana bize yibere hano nyine, dufise umutima wo kubaha ibyo byiza by'Imana, utyo natwe nyine tugabane ibyo dukeneye kugira ngo turonke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye. Mwanzuki z'Umukama nimwuguruke musamirize impundu z'Umukama.
wacu baduhezagira aya mazi. Ano mazi uza kwimishira ari ikimenyetso cyo kwigaya no kwisubirako kwacu. Ikimenyetso kandi cyo kwibuka ibatisimu nunga tuyabikira impome z'isengero shasha niya rutari shasha. Yesu Mukama wenyine dufashishe inema ziwe ukame tumugorokeye n'umutima woroshe kuri Eklezia yiwe. Dusabe. Mana uronsa ubuzima n'umuco ibiremwa byose, urazigama abantu n'urukundo rwinshi. Surukiza gusaba kura ku buvyeyi bwawe, ariko uranabuhagira ibicumuro byabo n'akamubera ku rukundo rwawe. N'igihe cyose wamuriko urabanywanisha na Kristo Mukama wawe, nkako niwe washinze ingingo ubitumwe n'impuhwe zawe, kugira ngo mwiribagerana ry'amazi abacumuzi bamanuka bagapfana na Kristo bazuke bakijijwe ibicumuro kandi babaye ingingo ziwe. None rero Mukama, nushungururire umuhezagiro wawe kuri aya mazi, kugira ngo kuri twebwe no kuri izi mpome z'isengero tuza kuyabikira kibe ikimenyetso c'iriba ry'urukiza twacyorowe muri Kristo, ari yaryo twagiriwemo ingoro za mutima mweranda, maze twe n'abafukanyi bacu bose mu kwemera turiko turahimbaza amabanga muri Eklezia yawe, uterwa iteka ryo kuzoshika muri Yerusalemu yo mw'ijuru. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu.